umukamere fresh atigana ya araje yara umuntu amubona yambaye mayo zo ukina njowe gusa je namwana mfise kandi umunsi natwaye ndabwije ukuri nzoja kuvumbura mimi ceri ninda for sure je ntamwana nziga nihakana nta n'umunsi n'umwe nikizona baho umve ngo miri cameraman afate kamera ya kabiri kugira tumuvumbure none siko tumuvumbure natwe mimi turamusikiye ahubwo ndakwerekeye bro we fuchika kamera deza kamera bani ari ngaha mu idirisha reka je micro wese mama tu kimya we turi kumwe na miri ngaha cyarako miri busigaye go yibana nganda shonje musageze ku masani kwe nisanga 13h 14h kandi zirageze none telefone yase no kunyitaba we yakwitaba reka urikura ririmba miri wapi yes wakunze ba ASE TV ona ko twicaye no munsi nimba ari ku karago bom byo bintu byo mfite umwana ariko twige gukorana yani kera ndibuka sinebwaze n'ishuri cyamvuga ko mfite umwana kugenda beko yani yogira ikiyo nkunda mfite umwana sindi muri yo sito donc si uri muri situation yoko umba ko ariko kantu si umba je nta mwana mfise nta nuwo nigeze plus de sonda bateye inkuru rero jewe umunsi navyaca umunsi natwayinda nzoce mpegane kana kazi nzoja kuvumbura mfise ninda ndabwiza ukuri onodozi umva ukuntu byagenze hari navuze ngo wari wambaye akabutura none bashaka avute yambara imvutano kuri plage afana basi bije kwe shara cyamezi menshi mwaka afise umwana navuze ngo mbere afise umwana makweri amakomantere baramanutse ngo baduterere ndamufata nka musaza wanje andi ndamufata nka papa wanje nawe nyuma mama kumatare meje kwera nga muri ASE TV ndaze ko sigenda umukobwa ndumwe nkajya Na Dan kandi na cameraman nambara mvanda ofete je nambara ntuje nkunda nkimvuta amaze kuyambara rimwe kuva nakavuka kumenga kanuja kamoto subiri cameraman we munani filme ASE TV, every story matters. urikura ririmba miri wapi yes wakunze ba ASE TV ona ko twicaye no munsi nimba ari ku karago turi kumwe na miri ngaha cyarako miri busigaye go yibana miri gute none miri sigaye ngo bavuga ko dukundanye yaba wakunze ba ASE TV turi ngaha na miri twabwiye yuko iganiro mwakibonye tuvuga yuko tuzoja kuraba andi rero sasa no munsi nta no kwicara no ku ntebe twavuze ati reka turiposheza ngaha dutera inkuru twasana atari hari no munsi samedi aja muri sport aza gukina umupira rero sasa ubwiye cameraman abaratsa kamera miri gutemira fresh meze neza meze ba muganda shonje musageze ku masani kwe nisanga 13h 14h kandi zirageze none telefone yase no kunyitaba we yakwitaba reka je niko samdino tukaba ari mu ntuze samdino tukaba ari mu abakina umupira reka turindire mbwa ari yo masaha amiri niyo masaha kwera kunze ba ASE TV mazigiye mubona turi oya hari mu kuzana nawe kuri izuba sigaje amasaha abiri antuka akunze ba ASE TV barazi aje baraza kumva ni moto bakunze ba ASE TV twavuze ati reka turaza kamera tumurindire ana yuko tuhera gukora kera buri kubona ibiganiro byatwe na Amerikera twabanye tuba siguhagarika ariko nyine nta biganiro muri no minsi nyine mu bantu tuko turabaha dufise cya kibazo nyine cyuko apostinze iganiro muje na miringo turakundana iki nibiki amakomantere warayasomera reka je kugiposter sibibazo man oya kajya ko gukundana niko kabi vraiment n'ukuri posta twese turavungura abantu gaho kuvango turakundanye nayo n'ibindi bibazo Sherina na kima ubwiye mbere mshere wanje asona kunkura amenyo imbere ahubwo kunze ASE TV ni hatari rero twe turamurindiri navuze ati reka twe turicarira ngaha tugarwa no kwicara hasi kera jina makumatera yabonye menshi bamwe ibiki nawe navuze afise umwana navuze ngo mbere afise umwana umwana afise uri urafise umwana eje na nshaka gatwa nacyo ndakuru nta n'umunsi umwe ndaravyara nemire biye bintu bijya muntu yabikuye kandi yarabishiga umva wamengo
nugiye mu misari maternité wamenga niho yarari byangenze gute abapara ndakunda abapara no kuri vyatari kuko baremeza ibintu umuntu atari ibyo bon je ibyo bintu byo mfise umwana ariko twige gukora na yani kera ndibuka sinebwaze n'ishuri cyangwa mvuga ko mfise umwana kugenda yuko yani yogira ikiyo nkunda mfise umwana sindi muri yo sito donc si uri muri situation yuko umva ko ariko kantu si umva je nta mwana mfise nta nuwo nigeze en plus de ça ndabatera inkuru rero jewe umunsi navyaca umunsi natwayinda sinzoca mpagarika n'akazi nzoja kuvumbura mfise ninda ndabwiza ukuri onodozi bikoro kamira ikoro sizokora kije kwigeze nkoroka kandi twaye mu ntambara sikia wireka share akunzi mugabo akunzi abafana ba ASE TV barakurikirana ama content urumva nkuko ko yakurikiranye iyo content shara cyamezi menshi mwaka gusa je namwana mfise kandi umunsi natwayinda ndabwije ukuri nzoja kuvumbura mimi cheri ninda for sure je nta mwana nziga nihakana nta n'umunsi n'umwe nikizona baho umve ngo miri nta mwana afise vraiment no kuri je ya comment ntayiba mvuga ati shaho umwana ndavuga umwana je ntarabo ndigeze kwimbaza inbox mugabo undi mukobwa yitwa ndamwibuka izina rambaza miri afise umwana naye musigure vraiment arabitaho avuga abantu juste namubwira ati je na mwana afise byari bimeze ukuntu nta mwana afise none nigeze mu munsi natwayinda nakazi sinzona ngahagarika kiretse ndambwiye ati miri pose ya 3 mois kweli ntibagatse sino jewe nzokora vraiment kandi sinzotwara inda ya Dani ukuvuga ngo Dani kinibikingo turapomporana vraiment abafana vraiment kweli ama commentaire baramanutse ngo baduterere ndamufata nka musaza wanje andi ndamufata nka papa wanje nawe nyuma mama commentaire meje kwera nga muri ASE TV ndaze ko sigenda umukobwa ndumwe nkajya Na Dani kandi na cameraman waho kuba kabaye sha konzi ASE TV turi muri famille ni nka sister urumva ivyo ibintu wagiye mukavuga nga mu commentaire aya rero reka turindire andi vraiment no kuri twambwiye yuko tuzobivugana hacingira nk'isomene yose mugabo no musi samedi umuntu yigeze gukora ama commentaire yanditse umuntu umfana yanditse message ngani injiri ya Matayo commentaire ngani uku avuga ngo iriko avuga ngo mva ngo twataye indero nta ndero twigeze tumuterera andi uko wandi n'umuvyeyi wacu andi nk'umuntu guhemba utakoye kumutupe mana yandi nitwataye indero ni nkuko nanye twomuvumbura mugabo akacavuga ati ibi bintu nivyo kunda ko imbere ya kamera tukavyubahiriza rero umukozi wese mukazi kiyo ndi bati nakozi bari barabizi umukozi wese arafise amateka mugenga urafise yo juste kuvuga ati ndasabye service nini si ikundi kaba hayisimeda kunda nikundi natwe rero yari service ko turasaba Yesu bakunze ASE TV muravyumva ukuntu byagenze hari navuze ngo wari wambaye akabutura none bashaka avute yambara imvutano kuri plage afana ASE TV je kweri mimi mtakamunanisa mesa hari umuntu yavuze ngo hari umuntu yacha mu commentaire yavuga ati none yambara imvutano yambara iniro turi afana ASE TV je neko vraiment ntwari jinisi ni kuri kwimana turi usama ubushuye bwaduze oyapa no kuduga kuri piscine cyangwa kuri plage ahabwo je nari kwije haro ababa atani n'igitambara batwara me je kuri plage musanzwe bambara kujya nyene umuntu wese yambara ikintu bivanye n'ahantu habari kuko ndi gusenga ndibaza uramaze ko mvuye gusenga mba nambaye ikanzu imwe ngize nuku abayashyize ko nakabaze ubugesera rero sasa ni hatari kuyama commentaire vraiment no kuri gusa uwo byabaje ngo nahenye I'm sorry mumbabarire umuntu wese nukuntu yakuze canke n'imigenzo yiwe nk'abamizi yo maji abone menga mba nataye indero byatari meje je suis catholique donc katolika urumva katolika nyene cyumvise mba ningorani je ndayambara ikabutura ndayambara fresh rero je nta kintu na kimwe mu buzima basi ntambara mva nda ofete je nambara ntuje nkunda nk'imvuta amaze kuyambara rimwe kuva nakavuka umenga Cintagene ko nambaye imvutano mugabo maze kuyambara rimwe nako ndasereva Ane witeze kwambara bon ndayimije kuyambara kuri mariage mu kuzine wanje nindi naje kuri dote wanje umva bizabihe yego kunze ASE TV yumva kari hatari we nizo kuvumbura wambaye intuze iniro canke wafunze igitambara n'igitengo ahuze bunkuye barabara nzokuronde uzobunge mugaje vraiment gomirera hena for sure no kuri kwimana Jesse muzuze murambabarira no kuri kwimana mugabo je ndi mukugurindi dira imwe nzuze ndazana ku kazi bitesivyo abapaje ndabakunze je bakunda cangira menzo guridira imwe nzuze ndazana ku kazi
cishamwo Shamwe nyene nawe uravyumva umfemba none mija mugaye kumbona umenga yativye vrebo no kuri none 14:05 tumutelefone cyane je ni misaya yagize irigombe homberana ngaha numva n'amate yakamye kunzi ba ASE TV jewe ndashonje ku buryo jino babwiye we nuko nashonje mera kujya hirya yejo Hatari ngo turakundana amapenzi turimo ni sister watwerwa kwicara ngaha kera wanje bega sindamu wamaze kumubona kumubona vraiment no kuri no sha rero sasa zibushe je nkunda n'abantu barebare gusaba wanze abantu bavyibushe cyane abantu bavyibushe abakungu bavyibushe nabo wapi kubera wapi sinzi uratanga ubuso subira kamera Jesu uko navuze oya genda gute navuze bon yo guyanje tumungu yabura muremure basi ndi muremure abaje nkunda abantu bameze gute uramaze kubona ubujere wanje muri vre uyakunda abantu bagufi bavyibushe nizo kuzadani bani Jesse mzibushe yo kana ibi mama cameraman afate kamera ya kabiri kugira tumuvumbure none siko none tumuvumbure natwe mimi turamusikiye ahubwo ndakwerekeye bro we fuchika kamera deza kamera bani ari ngaha mu idirisha reka je micro wese mama tu kimya we yigeze nganya nyuma micro ndayitwara mu kugira ibyo tuzo kuvugana ajya tuza kuvyumva ndashira inyuma yiwanje araje we subiriye ariko aragirira abantu zeje namaze kumva cameraman we film nukuntu yanka umuntu muvumbura yambaye aya mama yo gukina umupira subiri wereka kimwe kukindi ntibirahera umukamera fresh atigana ya araje yara umuntu amubona yambaye mayo zo gukina njowe hinge kwanza baza guparika kanuza kamoto subiri cameraman we munani filme Andy ASE TV every story matters.